Iyi ni radiyo ijwi y'Amerika. iradiyo ijwi ry'Amerika isamanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Nkurikije. Mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22. Mu Rwanda turi ku FM 104.3 y'ijwi ry'Amerika. Ikaze makuru yacu yo kuri saha. Umunyamerikakazi Esperance Hope ikora akomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntiyashoboye guca atsindira ikibanza cyo guhagararira umugambwe wa Repubulika mu nama nshingamateka ya leta ya Oyiwa. Amatora yarabaye twaronse ibiti 9 twabyakiriye neza kuko iyo wakoze icyo wagombaga gukora uragera ahantu ukavuga ngo ikizavamo cyose ndi tayari kubyakira. Uyo ni Esperance Hope ikora muri leta ya Iowa muri leta zunze ubumwe za Amerika. Muri Sudani ibiganiro byo gutorera inshu ibibazo vya politike byatanguye uyu munsi ku gatatu. Perezida wa leta z'umwe za Amerika Joe Biden yakiriye inama igira 9 y'abakuru b'ibihugu za Amerika zose mu gisagara ca Los Angeles. Idonido y'aya makuru hamwe n'ayandi twateguriye ni mukanya ntihagire aho muja. Perezida wa leta z'umwe za Amerika Joe Biden yakiriye inama ya 9 y'abakuru b'ibihugu za Amerika zose mu gisagara ca Los Angeles mu burengero bwa leta z'umwe za Amerika. Baraganira cyane ku bibazo by'ubutunzi n'ivyabimukira. Ni inkuru mushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirinde. Iyi nama izamara iminsi 3 mu rwego rw'ubukungu. Perezida Joe Biden arateganya kuyitangazamo umugambi w'ubufatanye ugamije guhangana n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19, gutsura ubuhahirane, ishoramari, banki ny'Amerika y'iterambere n'imirimo ishamikiye ku ngufu zidahumanya ikirere. Naho kubirebana n'abimukira, inama ya Los Angeles izasozwa n'itangazo risaba ibikorwa bifatika ku bibazo by'abantu bahunga ibihugu byabo birimo ubwicanyi, kubuzwa amahwemo, imvururu za politiki n'ubukene. Leta zunze ubumwe za Amerika niyo abimukira bashaka kujyamo cyane ku buryo kuva mu 2017 ikibazo cyabo cyabaye ingorabahizi kuri guverinoma zose. Ariko rero siyo yonyine, ibihugu bitandukanye byo muri Amerika y'Epfo na Caraïbe nabyo bicumbikiye abantu amamiliyoni bahunga Venezuela, Haiti na Nicaragua. Inama y'i Los Angeles ariko yajemo agahu. Leta zunze ubumwe za Amerika yanze gutumira Cuba, Venezuela na Nicaragua kubera nk'uko yabisobanuye ibibazo bafite bya demokarasi n'uburenganzira bwa muntu. Byatumye abakuru b'ibihugu bya Mexique, Guatemala, Honduras na El Salvador batangaza ko bafashe icyemezo cyo kutajya muri iyi nama. Ariko rero ikoranyije abandi barenga 20 barimo abayobozi ba Canada, Brazil na Argentina. Urakoze Thomas. Muri Sudani ibiganiro byo gutorera inshu ibibazo vya politike byatanguye uyu munsi, ariko societe civile irwanya kudeta yanse kujamwo. Ni inkuru ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamerinde. Imishyikirano ihagarariwe n'umuryango w'abibumbye, umuryango w'ubumwe bwa Afurika n'umuryango w'iterambere IGAD ugizwe n'ibihugu 8 byo muri Afurika y'Uburasirazuba. Ihuje intumwa z'abasirikare bakoze kudeta mu kwezi kwa 10 gushize namwe mu mashyaka ya politiki. Mu mihango yo gufungura inama ya mbere, intumwa yihariye ya Loni muri Sudani Volker Perthes yavuze ko imishyikirano igomba gushyiraho inzego z'inzibacyuho zirimo urwa minisitiri w'intebe w'umusivili, gutekereza ku mushinga w'itegeko nshinga rihoraho rizagenga igihugu nyuma y'inzibacyuho no ku matora azayirangiza. Umukuru w'igihugu General Abdel Fattah Burhan mu ijambo yarayagejeje ku baturage kuri televiziyo yabasezeranije ko abasirikare be bazubahiriza ibizava mu mishyikirano. Nyamara rero intumwa yihariye y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika muri Sudani Mohamed Hassan Lebat
we asanga nta kimishyikirano izageraho. Yagize ati hari abantu bangombwa rwose batari muri iyi nama, ntitubona umuti w'ibibazo bya politiki niba bataje mu mishyikirano. Koko rero abaharanira ubwigenge n'impinduka muri Sudani bibumbiye mu cyo bise Forces of Freedom and Change na societe civile banze imishyikirano bavuga ko badashobora kwicarana n'amashyaka yashyigikiye kudeta n'igihe cyose ubutegetsi bugihutaza rubanda n'abafunze bazira ibya politiki batararekurwa. Urakoze Thomas. Tuki ku mugabane wa Afrika, muri Somalia abantu barenga 448 barahitanywe n'amapfa mu gihugu ca Somalia muri uno mwaka. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Ryan Itangishaka. Ivyo bitigiri bitashizwe ahabona vyatangajwe n'itororokanizo ry'amakuru y'abanyamerika AP. Vyatanzwe n'amavuriro avura abantu bakitswe n'indwara zijanye no gufungura nabi. Muri iki gihe abategetsi mu bihugu by'akarere harimo Somalia, Ethiopia na Kenya navyo nyene biriko birakora bishimitse mu ntumbero yo kwirinda amapfa. Hariho abandi bantu benshi cyane bagenda bitaba Imana ariko ubuyobozi ntibubimenye. Akarorero no muvyeyi yitwa Olio Hassan Salad amaze gupfusha abana biwe 4 muri uyu mwaka kandi bose bari munsi y'imyaka 10. Hari abantu bitaba Imana bari mu bigwati vya kure, hari abapfa bari mu mayira barondera ico rirenza, abandi bapfa bamaze gushika mu makambi y'abataye izabo kuko bashikayo bamaze gusinzikara. Umutunganya w'ibikorwa by'imfashanyo za ONU yavuganye n'abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa kabiri yemeza ko abantu ibihumbi n'ibihumbi bamaze kwitaba Imana kubera inzara. Naho raporo ivyemeza itarasohoka. Uruzuba rwinshi rwamagwihaye inkumbi mu bihugu byo mu ihembe rya Afrika, ariko uyu mwaka ni vyakataraboneka. Ibikorwa by'abagira neza byaragabanutse cyane bivuye ku kiza ca COVID-19 hamwe n'intambara y'Uburusiya muri Ukraine. UNICEF imenyesha ko mu ihembe rya Afrika hagiye kuzokwibonekeza iyongerekana ry'abana bitaba Imana mu buryo bw'umurengera isi niyaguma ihanze amaso intambara yo muri Ukraine. Urubanza rwa Sepp Blatter na Michel Platini bahoze mu buyobozi bw'umupira w'amaguru ku isi rwatanguye uno munsi mu gihugu cy'Ubusuwisi. Mu vyaha baregwa harimo ivya ruswa. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Abashinjacyaha bavuga ko Blatter na Platini bafatanyije kuyobya no kugabana amadolari arenga miliyoni 2 mu 2011. Bo barabihakana. Urubanza rwabo ruzamara ibyumweru 2 kugera ku itariki ya 22 y'uku kwezi, ariko abacamanza bazarusoma ku itariki ya 8 y'ukwezi gutaha. Ibyaha biramutse bibahamye, Blatter na Platini bashobora guhanishwa kugera ku myaka 5 y'igifungo. Umusuwisi Sepp Blatter ubu w'imyaka 86 y'amavuko yabaye president utavugirwamo wa FIFA igihe cy'imyaka 17 kuva mu 1998 kugera mu 2015. Yeguye kubera ibirego bya ruswa no gukoresha nabi amafaranga y'ishyirahamwe. Umufaransa Michel Platini afite imyaka 66 y'amavuko, yabaye icyamamare cyane ku isi mu bakinnyi b'umupira w'amaguru. Yari perezida wa UEFA, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burayi, imyaka 8 kuva mu 2007 kugera mu 2015. Muri icyo gihe kandi yari n'umwe mu bajyanama ba Blatter muri FIFA. Ibirego bibari hejuru bombi byatumye Platini atakaza amahirwe yo gusimbura Blatter nk'uko yabyifuzaga. Ibi birego byatumye kandi FIFA ica Platini mu birebana n'umupira w'amaguru byose ku isi kugera umwaka utaha. Urakoze Thomas. Tugaruke ku mugabane wa Afrika. Muri Cameroon igisirikare cyatangaje ko cafashe abasirikare bacu 4 bagandaguye abasivile 9. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Ryan Itangishaka. Mu bantu abo basirikare bagandaguye harimo abakenyezi 4 n'uruyoya. Umuvugizi w'igisirikare avuga ko abo basirikare bamijagiye amasasu mu banyagihugu inyuma yaho bankiye kubafasha kurondera mugenzi wabo yari yaburiwe irengero muri ako gace kagwiriyemwo abantu bitwaje ibigwanisho. Itangazo ryasohowe n'igisirikare ku munsi wa kabiri rivuga ko abanyagihugu muri ako gace bari bafise inyifato zidahumuriza abo basirikare, ivyo bica bituma abasirikare barasa muri abo banyagihugu atabigwanisho bari bafise.
ubwo rwandiko rudasanzwe rushira ahagaragara amabi yakozwe n'inzego z'igisirikare rwerekana ko abakenyezi 4 abagabo 4 n'uruyoya rw'amezi 18 aribo bishwe mu gihe umwana w'imyaka 12 yakomeretse. Igisirikare kivuga ko abanyagihugu bavuze ko bategekwa kuvuga aho abagwanya ubutegetsi binyegeza, iyamara batinya kuhavuga kubera banka ko bibagira ko ingaruka mbi. Murakoze bagenzi bacu Oriane Tangishaka na Toma Kamirindi kuri ayo makuru avugwa hirya no hino badushikirije. Tubibutse ko muri ko murabandanya kumviza radio Ijwi ry'Amerika isameranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Turi no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Mu kanya amakuru yo mu karere ka Afurika ibiyaga binini. Reka tuyatangure mu Burundi bwahimbaje ku nshuro igira kabiri umunsi mukuru wahariwe kwibuka imboneza kizigenza i Burundi Petero Nkurunziza hamwe no gukunda igihugu. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Desire Hatunyimana. Uwo munsi mukuru wahimbarijwe Igitega ku mugwa mukuru wa politike. Abategetsi b'u Burundi hafi ya bose bari bitavye ivyo birori vyari bitumwemo kandi abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi n'abanyagihugu. Hatanguye umuhango wo gushira amashurwe ku ntatemwa ya Petero Nkurunziza. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasiguriye abitavye ivyo birori ico Petero Nkurunziza yamariye u Burundi n'abarundi mu myaka yakirongoye, acamenyesha insiguro y'uwo munsi mukuru. Uyu munsi washinzwe kugira ngo tuje turigishanya. Ni ngombwa ko twigishanya kuko nibaza ko ntawe ubirusha uwundi. Twebwe nk'abarundi, nk'ihanga ry'abarundi, navuga nti twarayovye, tegereza kuzimuruka. Uravye ingene abakera bahagararira igihugu, bagahagararira uburongozi bw'igihugu, ubutegetsi bw'igihugu, birakenewe ko natwe tugira umuzirikanyi nk'uwo bari bafise. Mu Burundi twaratevye turazimanganya na karangamuntu yacu, turibagira ko abarundi duca twibera mu bwoko. Perezida Ndayishimiye yamenyesheje ko aravye ingene abarundi basigaye bashaka gukora ibikorwa vy'iterambere, abajejwe ubutungane bakerekana ko bagiye kugwanya ibiturire n'akarenganyo. Abarundi baba hanze bakaba ariko bahiganwa mu ntumbero yo guteza imbere igihugu cabo. Mukuru w'igihugu yemeje ko umutima wo gukunda igihugu uri kurashwara abarundi. Perezida Ndayishimiye yamenyesheje ko kuva mu mwaka uza uwo munsi mukuru woza urafasha mu guhuza abarundi bakaganira atakurya umunwa. Twebwe turifuza uyu munsi ugira nk'umunsi w'ibiganiro, ukaba umunsi utuma dusiguriranira imvo zose zoshobora gutuma Burundi dusubira gucanamo tuzikureho. Dusanze ari ubworo duca twiga ingene dukuraho ubworo, dusanze ari ubwoko duca twiga ingene tuvukana. Uyu munsi ubu munsi koko w'ibiganiro niko tuzora tutunganya, tuzora tuzatoranamo abiganira abandi ibyo babonye byotuma twiyubaka. Domitien Ndayizeye yigeze kurongora Burundi mu ijambo yashikirije, yasavye abarundi gushira hamwe bagakunda igihugu cabo. Yamenyesheje ko myaka irenga 20 yamaze mu buhungiro ari batanguye kubona ico kutaba mu gihugu cabo bisigura. Afatiye mu vyaciyemwo, asaba abatwara cyo kimwe abatwagwa kwama bashira hamwe mu ntumbero yo guteza imbere igihugu cabibarutse. Kuki tutofata akagahugu kacu ko atahandi tuzosaganyiriza, tukagakunda tukakabungabunga, tugasabikanya utuduke dufise, tugakoresha bwa bwenge dufise, hanyuma iki gihugu tukagiteza imbere. Isahani dufungurirako tukayuzuza ibifungurwa byinshi tugasangira. Ariko none tuzobigenza gute mu gihe hari bamwe bagendera ku moko, ugasanga abandi bagendera mu busuma, ugasanga abandi bashaka komora abandi? Ivyo rero ni ngombwa ngo tubizemwo. Mwishira hamwe ry'abashingwamanza Kavibe bishinze kuburanira abarundi bahohotewe mu kiringo cyo kwiyamiriza ikiringo ca Petero Nkurunziza, bamenyesha ko imisi mikuru nk'iyo ariyo gusamaza abarundi kugira bibagira amabi bakorewe n'ubwo butegetsi. Gustave Niyonzima arirongoye amenyesha ko bo bukibaraje ishinga ari ubutungane kandi bakizeza abahotewe ko ivyabo biri mu nzira nziza. Amasentare mpuzamakungu aho amadosi yabo ariko arakorerwa, bariko baragerageza gukora ibikora inka kugira bashobore kuyashikiriza amasentare basanzwe bakorana. Kandi Kavide irasubiye kubwira abo bahohotewe ko bari kumwe
ko bazoronka ubutungane bitebe biteruke ko rero batocika intege kandi boguma bonyene eka n'abarundi benshi badoma ko rutoke kuhonyangwa y'agateka kazi na muntu mu Burundi kugira byose bija habona. Integuro y'itegeko yemeza Petero Nkurunziza ku rwego rw'imboneza kizigenza w'u Burundi yemejwe igenekerezo rya 10 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2020 ku bashinga amateka 113 87 nibo bayemeje 26 nabo barayihakana. Iyo nteguro y'itegeko yasubiyemwo igenekerezo rya 4 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2021 haciye hashingwa ko buri mwaka igenekerezo ry'umunani ukwezi kwa gatandatu itariki ihurirana n'umunsi Petero Nkurunziza yitaba Imana hazahora hahimbazwa umunsi mukuru wahariwe imboneza kizigenza y'u Burundi no gukunda igihugu. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Urakoze Desire. Naho yaje mu kibanza ca kane n'amajwi 9.6% mu matora yo guhitamwo umukandida zo kwitoza ku giti c'umugambwe wa Republika mu nama nshingamateka ya leta ya Iowa muri district ya 46 aho ni muri leta z'Ubumwe z'Amerika. Madame Esperance Hope ikora afise inkomoko muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, avuga ko agifise amahirwe yuko atamukandida muri bane bandi yarahanganye nabo yaronse amajwi akenewe kugira ngo atsinde. Ubu abayobozi umugambwe wiwe nibo bazohitamwo umukandida. Madame Ikora yavuganye na mugenzi wacu Edi Rwema abanza kumubwira uko yakiriye ivyaraye bivuye mu matora. Amatora yarabaye twaronse ibiti 9 twabyakiriye neza kuko iyo wakoze icyo wagombaga gukora uragera ahantu ukavuga ngo ikizavamo cyose ndi tayari kubyakira. Ariko ntabwo ari byo mwari mwiteze? Yego, ntabwo ari byo twari twiteze, ariko iyo kera resulta zaje hanze option ntibisigaye no kubyakira kugira ngo bigufashe nyine gutekereza neza no kumenya neza what is going to be next. Madame Ikora, nubwo mwabonye amajwi 9.6% mukaza muri ku mwanya wa 4, ariko ikigaragara nuko n'uwabaye wa mbere atabonye ayo mahirwe yo guhita abona tike kuko atagejeje bwa bwiganze bw'amajwi 38% akenewe muri leta yanyu kugira ngo umuntu ahite yemezwa ko abaye umukandida. Ubu harakurikiraho iki? Ndibaza ko mugifite amahirwe ko mu nama kaminuza y'ishyaka nanone hari igishobora guhinduka cyane rwose. Mu byatumye twumva ko hakiriho amahirwe bikimeze neza nuko nyine ko twari tuzi ko twese ntawagejeje ibice 33 bisabwa. Ubwo rero harakurikiraho ishaka guhuza inama yihuta. Iyo nama yihuta izahuza abayobozi cyangwa abakomiri bo muri county yacu. Tubibutse ko district yacu iri mu county abiri, iri muri Dallas County ikaba no muri Polk County. Ubwo rero abakomiri bo muri Polk County no muri Dallas County bazahamagazwa bahure batore. Ubwo kandi iyo bibaye bigeze ko aribo batora basesa ibyavuye mu matora byose bagatangira gutora bushasha kuri ba bakandida bose. Hanyuma se mu guhitamo umukandida abo bayobozi b'ishyaka bareba uwabonye amajwi menshi cyangwa abakandida mwese muba munganya amahirwe? Ntibagendera ku wabonye amajwi menshi cyangwa makeya, bafite agenda yabo bagendera, barareba bagatikinga utuboxes twabo, barangiza bakavuga ngo dukurikije ibi n'ibi kuko abo bantu baje gutora baba baza abakandida mu rwego rwihariye. Ivo ntabwo ari nk'abaturage kuko abaturage bo batora wa muntu wagaragaye cyane, ariko noneho abo ngabo batora bagendeye kuri wa muntu batekereza ko uyu muntu niwe dukeneye muri parti kuri ubu ngubu. Buri mukandida wese uko turi batanu twese turacyafite amahirwe angana. Ubu se hakurikiyeho iki? Mukomeza kwiyamamaza bigenda gute? No kwiyamamaza of course, ariko ntabwo bikiremereye nk'uko byari bimeze kugenda ku bantu benshi cyane. Urumva ubu ngubu igisabwa ni kugaragara mu ma event yose ahari, mbese no gukora
ibisabwa kuvugana n'abantu bashinzwe ibyo bintu bakakumenya rwose bakamenya uwo uriwe kuko bamwe usanga nyine wenda baba bazi abakandida bose personally ariko iyo bakuzi iyo bagiye gutora bazi uwo uriwe birafasha kugira ngo bahitemo neza. Mu gusoza Madame Esperance Hope ikora gerageza utubwire uru rugendo rwawe nk'umuntu w'umwimukira wavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukisanga urimo guhatanira umwanya mu ishyaka rikomeye nk'iry'abarepublike kujya mu nteko ishinga amategeko ya leta nkayo wakuyemo isomo ki n'ubwo urugendo rugikomeza? Ikibazo cyiza cyane. Nk'umwimukira uru rugenzi nagenze mu by'ukuri ni urugenzi rwiza nge mu kwezi kwa kabiri nabivuze ku mugaragaro mu kwezi kwa mbere itariki 27. Navuga ko nabonye abantu benshi bagenzi banje b'abanyafurika barespondinga mu buryo buri positive. Nabonye urukundo kuva kuri bo biciye mu ma message. Nabonye kandi na encouragement kuva kuba native nabo banshimira kubona nahisemo gukorera igihugu, nahisemo gukora kibereye uko babivugaga. Njyewe personnellement navuga ko byahinduye uburyo mbona ibintu, byahinduye uburyo numva ibintu, byatumye nsubira kandi kumva ko ari ingenzi ko kabimukira tugomba twese kumva ko ahangaha turahari, twarashitse, tugende dukore nk'iby'abandi bakora kandi twumve ko tudahaye tubakorera, turi kwikorera twebwe twenyine n'abana bacu tuhaye tujarira hano. Madame Esperance Hope ikora umukandida ku mwanya w'ubudepite mu ishyaka ry'abarepublike muri leta ya Iowa, ndagushimiye cyane ku mwanya uhaye radiyo Ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire. Murakoze cyane. Kubitire mu Rwanda mu rubanza rwa Wenceslas Twagirayezu aburanamwo ivyaha vya genocide habonetse ibimenyetso bishasha bishobora kurugira ko ingaruka. Ni ibimenyetso vyavuye mu gihugu ca Denmark camurungitse kuburanira mu Rwanda. Inyanza mu maja epfo y'u Rwanda umunyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa yari yahishikiye muri sentare. Ibyo bimenyetso bishya ku ruhande rwa bwana Wenceslas Twagirayezu bishingiye ku nyandiko mvugo z'abatangabuhamya n'ubuhamya bwafashwe n'ubutabera bw'igihugu cya Denmark cyamwohereje kuza kuburanira mu Rwanda. Ni nyandiko mvugo ziri mu rurimi rw'ikidanwa rukoreshwa mu gihugu cya Denmark. Umunyamategeko Bruce Bikotwa wunganira Twagirayezu avuga ko nta gihe batasabye ubushinjacyaha bw'u Rwanda gukorana n'ubushinjacyaha bwa Denmark kugira ngo ibyo bimenyetso bibonekere ku gihe. Uruhande rw'uregwa ruvuga ko izo nyandiko zabonetse zirufitiye akamaro gakomeye. Rurazifata nk'izingiro ry'urubanza cyane ku buhamya bw'abatangabuhamya. Ruravuga ko ubuhamya batangiye muri Denmark buhabanye n'ubwo batangiye mu Rwanda. Urukiko rwibukije ku ruhande rw'ubushinjacyaha rudashingira kuri izo nyandiko nk'ibimenyetso. Maître Bikotwa yavuze ko kuri we n'uwo yunganira izo nyandiko zikomeye yisunze ingingo z'amategeko yasobanuye ko ibimenyetso bishobora gutanga igihe cyose bibonekeye urubanza rutarapfundikirwa. Urukiko rwavuze ko inyandiko zavuye muri Denmark zitari umwimerere. Ruravuga ko bigaragara ko hari amazina asiribanze mu mugambi wo kurinda umutekano w'abatanze ubuhamya. Rugasaba kugaragaza umwimerere w'izo nyandiko rugamije kumenya inkomoko yazo. Urukiko rwo rugasigarana impungenge ko kwinjira mu bimenyetso byaturutse muri Denmark bishobora gusubiza inyuma urubanza rwerekezaga ku musozo. Umucamanza yabajije niba mu maburanisha yabaye yose nta bindi bimenyetso byazashingirwaho ariko urubanza rukava mu nzira. Bikotwa avuga ko we n'uwo yunganira bafite inyungu zo kuba urubanza rwava mu nzira mu nyungu z'ubutabera. Igisa n'ikitonderwa kuwo yunganira avuga ko abatangabuhamya bivuguruje haba mu buhamya batanze muri Denmark n'ubwo batangiye mu Rwanda ati rurangiye vuba rukarangira nabi nta nyungu byaba bidufitiye. Twagirayezu avuga ko nk'uko ubushinjacyaha bwasabye ko yoherezwa mu Rwanda bufite n'inshingano zo kwaka inyandiko z'umwimerere ku bimenyetso bishya. Nyuma yo kumva impande zombi urukiko rwavuze ko rugiye kwiherera rugafata icyemezo cyanditse kuri izi mpaka. Uru ni urubanza rwaburaga iminsi mike rukarangira kuko ababuranyi bombi bari bagiye gutangira kunenga ibyavuzwe n'abatangabuhamya bashinja n'abashinjura. Urukiko rwavuze ko ibindi bimenyetso byagiye bitangwa binyuranije n'amategeko rutazabyitaho.
Bwana Wenceslas Twagirayezu w'imyaka 54 y'amavuko akomoka mu cyahoze ari perefegitura ya Gisenyi ubu ni mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda ari naho ubushinjacyaha bumurega ko yakoreye ibyaha ahantu hatandukanye ahahoze kaminuza ya Mudende kuri Kiliziya Gatolika ya Busasamana ahiswe kwa Gacamena n'ahiswe komine Rouge kubera amahano y'ubwicanyi yahabereye. Ibyaha byose arabihakana. Icyemezo kiramenyekana kuri uyu wa kane. Akabagira ubusajwi rya Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Urakoze Eric, tukivuga ku Rwanda inyuma ibibazo imwe mu mirwi y'abatwara amapikipiki moto yashikirije komisiyo y'ubutunzi n'ubucuruzi mu nama nshingamateka birimo ivyuko mubazi akamashini gaharura zihombya abagendesha amapikipiki aribo bita motard, ikibazo ca internet bifashisha kuri mubazi zidakora neza, ikibazo cyo kwaka ubwishingizi kuri moto buri hejuru. Inteko rusange yasavye Ministeri y'ubucuruzi n'inganda kuba yabashikirije uko yabikemuye bitarenze amezi 3. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kabuyi ari Kigali mu Rwanda. Mu ntangiriro z'uyu mwaka nibwo abamotari bakoze igisa n'imyigaragambyo bagaragaza ibibazo bibangamiye umurimo wabo. Ibibazo bimaze iminsi bivugwa n'abamotari birimo ikibazo cy'akuma kamubazi babona kabahenze kandi kagatuma bahora mu makimbirane n'abagenzi. Haravugwa kandi ibibazo by'ubwishingizi buhanitse ndetse n'umutungo wabo unyerezwa n'abakuriye za koperative zabo. Ibi ni nabyo byatumye begera komisiyo y'umutungo n'ubucuruzi mu nteko ishinga amategeko bibakorera ubuvugizi kubo bireba ibi bibazo bibashe gukemuka. Umuyobozi wungirije w'iyi komisiyo y'Inkamiye Specioza yagaragaje bimwe mu byo babonye bibangamiye aba bamotari. Abamotari bahagarariye abandi bavuze ko hari ibibazo bibangamiye, hari amafaranga menshi bacibwa hatarebwe ayo moto yinjiza, harimo ipatante, autorisation, umusoro ku nyungu 1% y'ayo binjiza atangwa muri rura, ayo kwishyura za mubazi n'ibindi, mu gihe izikoresha lisansi zishyura 150. Icya gatatu nuko hari imishinga y'abaringa igaragara muri za koperative zimwe na zimwe. Umwanzuro wafashwe kuri iki kibazo wemejwe n'inteko rusange y'abadepite nuko Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda yasabwe kuba yamaze kugaragaza uko ibibazo byazakemuka bitarenze amezi 3. N'umwanzuro utashimishije bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko bagaragaje ko hari izindi nzego zagombaga kwitabazwa kuri iki kibazo. Muri mwanzuro y'aba internet ntabwo Minicom ishinzwe iby'ama internet, ariko rurira bishinzwe na Minisiteri y'itumanaho. Ukareba ikibazo bagaragaje cyabo bita inyeshyamba cy'abamotari batwara badafite ibyangombwa ari nabo bakunda gukora ama accident menshi, bigatuma uko accident zigenda ziyongera amakoperative cyangwa se amasosiyete d'assurance abazamura ibiciro cyangwa se akananga kubaha ama assurance. Ibyo nabyo ni ibintu bikontororwa muri transport. Iyo ndebye umumotari ibintu atanga wamuganura birebuka bwo se azasorera Rwanda Revenue, asorere rura, asorere rero ukurikije amafaranga aba yakoreye urumva we yatungwa n'iki. Aricyo kibazo tugenda twagira cy'abaturage benshi bari hasi kubera ko utwo bakorera dushirira mu gutanga utuntu twinshi cyane bagasigara bo nta kintu bafite. Depite Nkamiye yamaze impungenge bagenzi b'abadepite abagaragariza ko ibibazo byinshi byavugwaga mu bamotari birimo kugenda bikemuka. Ibibazo by'abamotari ibyinshi biragenda bikemuka, aho za mubazi zirimo zisubirwamo ibibazo bari zifite baragenda babikemura. Gusa ikibazo cya network ni ikibazo kiri rusange, ahubwo ikibazo gisigaye kiriho ubu ngubu nuko hari abamotari bamwe batarabona za mubazi, ariko nabo babahaye udupapuro rwo kujya bitwaza mu muhanda kugira ngo igihe zizaboneka bazaze kuzifata. Bamwe mu bamotari bavuganye n'ijwi rya Amerika bagaragaje ko kugeza ubu ibibazo bagiye bagaragaza na n'ubu bigihari. Yego nyine ikibazo urabona silence yaruriye imaze kurira mubazi babazanye n'ibintu bya mubazi, ubwo babizanye amafaranga wenda wikoreyeho bakagira andi bagukata, kandi ayo ngayo bakagukata ari amwe aba yaruriye nko kuri assurance. Nimba umugenzi twumvikanaga ko ngiye kumutwarira amafaranga 300, kumvikanaga aho mugeza namugezayo akanyishyura 300 yanjye, ariko uyu nguyu yazanye iki cyuma ya 300 nafataga mu ntoki arahita afata hayi nta n'atanu yashoye kuri moto. Mu Rwanda habarurwa amashyirahamwe y'abamotari agera ku 183 ahuje abanyamuryango babarirwa mu 46,000, barimo abagera ku 19,000 bafite ibyangombwa byo gukora n'abandi bagera ku 27 batarabyuzuza. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
turagushimiye Asumta, turashimiye n'abanywanyi bose b'iradiyo ijwi ry'Amerika bakurikiranye ibiganiro vyo kuri iyi saha. Turabashimiye kandi turashimiye ingenieur yadufashe kwegeranya ibiganiro, yadufashe mu buhinga bw'ivyuma, na Dieudonné Cubahiro yadufashe kwegeranya ibiganiro. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.